mu mwaka w'ibihumbi 2026 twabakomeje muri yacu yuko twiyemeje gukora ibikorwa biganisha no gukomeza agateka kazina muntu no gukomeza kugwanira yuko ubutungane bw'u Burundi bukora bwubahiriza agateka kazina muntu kugira ngo akarenganyo n'ibiturire muzacu ubutungane kwigira ibihangange mu kurenga ingo z'ubutungane bihagarara. Dukeneye Burundi mu mwaka wa 2026 dukeneye Burundi bwubahiriza amategeko kuri bose, dukeneye Burundi bwubahiriza agateka kazina muntu, dukeneye kutabona abantu bagarariza ingo za sentare, turakeneye kutabona mu nzego za administration abantu ingo za sentare ivuga ubutungane buvuga nabo bakavuga ibindi. Turakeneye mu butungane yuko abariyo abafasoni n'abagabo n'abashinga ntahe bariyo bakora batagira ibiturire bashineza y'umwene gihugu imbere. Mu byo tuzokora tuzorabira hafi uko ikintu cyose kizohungabanya agateka kazina muntu, tuzogwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu aho riva hose, tuzogwanya abantu bibi by'abene gihugu kwiba amatongo bitwaje ingufu ntibubahiriza n'amategeko, tuzogwanya amabi afatiye ku gitsina, tuzogwanya amabi akoregwa impfuvyi. Twagoma tubamenyesha tugiye guharanira ko muri umwaka wa 2026 yuko abana b'abahungu n'abana b'abigeme baronka uburenganzira bungana mu gutorana amatungo ibisigi by'abavyeyi babo. Aho ndatanga karoro tuvyumve neza, benshi bavyumva nabi. Muri ibi byo tuvuga ati umwana w'umwigeme n'umwana w'umuhungu dushaka yuko ibisigi by'abavyeyi babitorana nkuko bavukana. Andataka karori hari abigeme batashaka kugira amahirwe yo kubaka ingo zabo bakaronka bo bubakana bagabo. Muri ico gihe benshi baragorwa, usanga abavyeyi bamaze gupfa basaza biwe badashobora kumuha akaruna gatoyi azokubakamo inzu abamo, ndetse n'inzi hari ugaca bibomora. Urumva yuko mu gataka kazina muntu ibwiza shingiro ry'u Burundi yavuga yuko tous les enfants sont égaux en droit et en dignité. Abana bavuka banganya uburenganzira n'ububasha imbere y'amategeko n'ivyo barekuriwe. Cyo gituma dusaba rero hariho ingingo yafashwe n'umukwase n'anyuzwa ivuga yuko mu gisagara abana bakobwa n'abahungu banganya. Abana bako mu misozi bitwa miliyeri hari mu misozi abana bakobwa n'abahungu ngo bisunga imico igiseke. Ico turasaba yuko iyo ngingo ihinyanyugwa isubirwamo, kuko ingingo ntishobora gusubirira itegeko ry'igihugu. Ico turagishaka abantu bihenda abategetsi benshi bafata ingingo ugasanga iyo ngingo bafashe ihonyanga cyakazina muntu igahonyanga n'amabwirizwa makuru y'igihugu. Ingingo nk'iyi ihonyanga byose ngo y'Uburundi abarundi bose batoye. Nta mutegetsi umwe ashaka gufata ingingo ifuta icabe n'igihugu batoye bose, cyane ifuta abaseka bene igihugu n'amashiya amateka n'amuza amateka batoye kugasinya kirazira. Muri umwaka nyene wa 2026 tubamenyesha yuko mu bikorwa twashize imbere kandi tuzokurikiranira hafi dukurikirane imanza zerekeye amadosiye yote wakimwa muntu gufata ku nguvu, guhagarika abantu no kubapfunga bidaciye mu mategeko n'ibindi byaha biriko mu masena atandukanye y'igihugu cy'u Burundi, kuko harabera ibiturire. Tuzobikurikirana hamwe tubonye umucamanza yaciye umuntu yakoze vyore agafungirwa ubusa. Aha tuzokurikirana tunasabe ko n'umucamanza cy'urubanza rubi ahanwa akugwa no mu kazi. Kandi muri umwaka ikindi tuzokurikirana hafi tuzokurikirana twongere tuveye cyo bitwa monitoring abantu, tuveye mu makomisariya mu makomine yose mu bisho bw'amakomine 42 agize igihugu cy'u Burundi n'ubushobukuru bukuru 11 bwiza Burundi. Abantu bafungirwa ubusa n'abantu bahagarikwa bidashye mu mategeko tuzobikurikirana tubishira habona n'ababikoze tubishira habona. Umupeja
ariko arakora mu mabi ahagarika kandi aciye amategeko umumagistra umuprocureur tuzomushira habona kugira ngo inzego z'igihugu tubishikirize zihanwe by'akarorero ntabwo barapfunga abantu baca biryamiraho ndafungura ntawe uzonkurikirana babimenye no ufungiye abantu busa igari guhanwa muri ibi byo gutakaza imisazo leta yabigenga ukuntu abakenyezi bacu nabigeme ajya ama agence de recrutement batwara hanze y'igihugu ukuntu abajana n'amategeko tugiye kwakikana hafi turabe neza kuba baruka kuri gusa bataruka kuri gusa ntibaje gucuza bene igihugu barekere tubikore nico gito mushanganje w'imigendane hatugiye gukorana kabisa sinzo kwitora umukuru w'igihugu atananiwe byahanze kwitora umukuru w'igihugu nito mushikanje wa mbere nibafumashe urwego rwa leta tuzorwana rubeho ruruka uko amasezerano aba n'ibindi bihugu bikogwa ni leta yacu isinya n'ibindi bihugu none kabuki abana b'igihugu bazocuzwa n'abandi bantu akaba amadiri aho madiri yayo